Jewe nari maze igihe nicaye ariko izi nyigisho zamfashije kuko ngiye guhaguruka nanje nkakorera urugo kugira ngo nteze imbere urugo rwanje rube mu iterambere. Urumva turiko turazakira ziko zirafasha zampinduye. Television Tanganyika. Television Tanganyika. Ku civugo uruhara rw'umukenyezi mu kuzana benshi kuri Kristo, abakenyezi bo mw'ishengero Vivante Kanyosha Busoro barakurikiranye inyigisho z'imisi 3 zitunganijwe mu ntumbero yo guhimbaza isabukuru yabo. Ukuboko k'umugabo gusa ntigukwiye kugira ngo ubutunzi bwiyongere cyangwa abone iterambere mu muryango. Ugakurikirana urubyaro rwiwe ariko nawe ntajya ijya zo kwamikara. Ivyo bikorwa yejeje kubikora byo kuraba indero n'ingene bimeze mu rugo aca asubira agakoresha yiwe maboko. Uko rero twayibonye Debora uko ari yabaye icyitegererezo cy'iki gikorane cyacu isabukuru yuko umugore afite ubara rukomeye kuzana abaneshi kuri Kristo. Nagira babwire rero ko Debora ntiyasenga gusa ntiyavugishwa gusa, ariko Debora yaratunganya urugo rwe, yarafise umugabo, kandi Debora yarazi gukoresha yiwe maboko, ntiyamikara ntiyahereza gusa muri ivyo abihejeje yaratunganya ivyo mu rugo rwiwe rwose. Yesu ngene bimeze ivyo abirangije ca gatatu yaraja ku kazi akicara musi y'igiti. Twabonye birivuga ngo musi y'igiti c'ikigazi, hanyuma yicaye agacira abantu imanza kuko yari n'Imana, yabikora neza nk'umuntu atunganya kurokera Imana azi intambara rwana, abantu bakaruhuka, abantu bagatabara. Uwurongoye urwego rw'abakenyezi rwatunganyije izo nyigisho aratuyagira intumbero yatumye bazitunganya. Makije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. John Twakizimana Scholastique, nkaba ndumwe mu bakenyezi barerewe mu ishengero rya Eglise Vivante mu Kanyosha mu Busoro, hama nkaba ndongoye abakenyezi bo mu ishengero. Intumbero y'iki gikorane iravuga ngo uruhara rw'umukenyezi mu kuzana benshi kuri Kristo, bihuriranye nuko dufise icivugo c'umwaka mu ishengero aho tubwirizwa gukora imvugabutumwa mu buryo bwagutse. Rero niyo ntumbero yatumye duhagarara kuri iyo teme kugira ngo abakenyezi tumenye uruhara dufise mu murimo w'Imana, na cane cane mu kuvuga ubutumwa kugira ngo abakenyezi benshi baruhiye mw'isi n'abigeme baruhiye mw'isi kugira ngo bamenye akaruhuka aho kari ku Mwami wacu Yesu Kristo. Ubuzima busa n'uburiko burazimba, umukenyezi ahamagarirwa guhagarara nawe agakora ibikorwa vy'iterambere kugira ngo yunganire umushinga ntahe wiwe. Intumbero twari dufise navuze ko ari imvugabutumwa, kuko muri iyo mvugabutumwa abakenyezi ba hano twarakoze n'indirimbo zitwa video. Ducishije mu ndirimbo twaravuze ubutumwa aho hari hatumiwe abantu benshi cyane, abagabo, abagore, abigeme, imisore, kugira ngo bumve imvugabutumwa biciye mu ndirimbo. Ariko kandi dufise intumbero aho umukenyezi atigira sindabibazwa, kuko murazi ko turi mu kwezi kwa gatatu kwahariwe abakenyezi. Ku rwego rw'igihugu barabikoze, ariko mu buryo bw'impwemu natwe twashatse guhagarara kugira ngo umukenyezi amenye uruhara afise, kuko hari ibihe twabayemwe twibaza ko umugabo ari we wenyene ashoboye, ariko ubu n'igihe cyo gukangurira abakenyezi kugira ngo umukenyezi yumve ko ashoboye no gukorera Imana no kuzana benshi kuri Kristo kugira ngo ishengero ry'Imana ribandanye gutabara. Abakurikiranye izo nyigisho baremeza ko bahungukiye vyinshi bitandukanye bijanye n'uruhara rw'umukenyezi mu iterambere mu rugo hamwe n'igihugu muri rusangi. Nitwa Nduwayo Sara. Izi nyigisho nazikurikiranye cyane kandi zampinduye kuko batwigishije kubigwanishwa by'umukristo. Baratwinginga ko tukwiye kuvyambara kuko ari byo biriko biradufasha muri no rugendo. Hejuru yuko turabakenyezi biradufasha, twabonye ivyambagwa Imana ishaka ko twambara. Iragomba ko dukenyera ukubita abakenyezi bavuga ukuri, abakenyezi bambaye kugororoka, abakenyezi bambaye inkweto, kuko muri no rugendo hari byinshi duhura navyo. Ivyo bigwanishwa tutabifise dusanga twananiwe muri no rugendo. Izi nyigisho zigiye kumfasha kuko hari igihe usanga nk'umukenyezi nk'ubu nka twebwe usanga tukiri bato tuba twarashitse mu rugo. Hari igihe dushika mu rugo kacumenga two kwidibamira twamaze kuronka abashinga ntahe, ntidusenge, ntitugire, ntitwarashitse. Ariko izi nyigisho zamfashije ko nk'umukenyezi agiye mu rugo ari mu rugo rushasha
birafasha ko bidakwiye ko nicara umufise abana babiri ntibikwiye ko nicara ariko nivyo bigwanisha Imana itanga ndabikeneye kugira ngo bimfashe muri no rugendo sengera urugo rwanje ndarubere maso kugira ngo nanje shobore kunesha kuko abana ndabizi ko nzobabazwa n'uwo mushinga ntaye wanje nzomubazwa hama hejuru y'ivyo twize ko nkwiye kuba umwizigirwa mu rugo kandi urugo nkarukorera jewe nari maze igihe nicaye ariko izi nyigisho zamfashije kuko ngiye guhaguruka nanje nkakorera urugo kugira ngo nteze imbere urugo rwanje rube mu iterambere urumva turiko turazakira ziko zirafasha zampinduye umuntu atashoboye kuronka zino nyigisho byukuri yahombye ariko hamwe n'ivyo nk'umukenyezi waba muto waba ukuze waramaze gushika mu rugo biragusaba kugira ngo ubu umukenyezi byukuri yambaye ibigwanishwa vy'Imana nivyo bizogufasha nivyo bizokurongora mu rugendo rwawe bizotuma urugo rwawe rukorera neza ni waba umugore avuga ukuri ni waba umugore yambaye kugororoka ni waba umugore byukuri ashikamye kandi byukuri ukaba umwizigirwa imbere y'umushinga ntaye wawe ukaba umwizigirwa mu muryango ukaba umwizigirwa mu gihugu bizogufasha kandi ntubu umukenyezi wo kugomba kwicara gusa ariko ukorera urugo rwawe kugira ngo urugo rwawe rutere imbere rubu urugo ruteye imbere ruteze imbere umuryango abana bawe batera imbere umushinga ntaye wawe yagiye kurondera nawe ugende kurondera nabyo birafasha kuko bica bizana ubumwe bigatuma urugo rutera imbere abantu bose bakabona ati byukuri n'abana bakaryoherwa mu rugo n'umuryango ugatotahara ukaba uteye imbere mu mazina nitwa Hatungimana Elizabeth rubatse twaje tuva muri Mutaho province ya Gitega hama ishingiro dusengera ko ni mu Gwisabi muri Vivante twaje twitabiriye akakamo ko butumire bw'abakenyezi igikorane kiza kubera ngaha hantu hama vyaduteye ishaka yuko dushobora kuza kugira ngo natwe tumve kunagurwa kw'abakenyezi iyo mpamvu twashitse ngaha vyasaba yuko mwari mukwiye kuzagura gose zagukirwe gose n'abandi benshi bazimenye baze baraza kumviriza ubutumwa bwiza dukuye ngaha hantu buraduhezagiye cyane n'abandi bakwiye kubumenya gose kugira ngo bateze imbere igihugu cacu cy'u Burundi ngo abigeme nabo nyene zarabafashije kumenya uko bokwitwara neza mu bukumi bwabo bikabategurira kuba abakenyezi babizigirwa muri kazoza. Izina ryanje nitwa Irumva Perusi abandi umwe mu bigeme izi nyigisho zadufashije cyane kintu cafashije nuko mu bwigeme bwanje nobwira ubwizigirwa muri jewe nkagira ukuri mu kanwa kiwanje nkareka kwigenza uko Imana itagomba nkagenda uko Imana ishaka nkagira ubwizigirwa mu bwigeme bwanje kuko niyo nagera mu rugo rw'iwanje nagize ubwizigirwa mu bwigeme bw'iwanje bizoshobokera no mu rugo rw'iwanje kamaro izi nyigisho zigiye kutugira nka twebwe abigeme nuko tworushiriza kuza turazumviriza kugira nitwashika muri zango ziwacu tutazoza turabaza ariko tuzogenda mu ngo ziwacu tucarico tuzi ingo icarico akajambo nobwira batunganije inyigisho nuko borushiriza gutumira abigeme kugira ngo bashobore kuronka izi nyigisho uko izi nyigisho uzirose ukiri mutonyi biragushikana handi hantu bigatuma wagukirwa hama nico sabira bigeme nuko borushiriza kumvira izi nyigisho tukareka kuzirekera abamama ariko tukaziha twebwe nyene kuko niyo tuja Pastor Benjamin arongoye iryo shengero amenyesha ko itunganywa ry'ibikorwa bene ivyo kuri iryo shengero bifise agaciro kanini mu gushigikira abakenyezi hamwe no guterera mu mbona kazoza y'igihugu nitumukurikirana. Je nitwa Pastor Benjamin Shimirimana kabasanzwe ndi umungere w'ishengero rya Eglise Vivante hano mu Kanyosha muri quartier Busoro. Byo kuri nkuko vyamabiri uko twama tubitunganya mu mwaka rimwe mu kwezi kwa gatatu uko bari ukwezi guhariwe abakenyezi twama tubaha nabo uruhara rwo gutumira abakenyezi bagenzi babo bavuye hirya no hino kugira ngo bakoranire hamwe mu guhimbaza Imana no gutazira Imana no kwakira inyigisho zitandukanye. Rero uyu mwaka wo wabaye umwaka udasanzwe aho twatumiye abakenyezi bavuye mu ntara ya Cibitoki baza ari korale hanyuma dutumira n'abantu bavuye mu ntara ya Gitega ahantu bita muri commune Mutaho Igwisabe baza ari korale twongera dutumira kandi no manuko abaje bava mu mabanda baza ari korale hanyuma n'abandi baje bava Imwaro mugabo baje ari bake baserukira abandi hanyuma n'abandi bavuye mu yani mashengero mabanyi
hano mu Kanyosha nyene, bose bakoraniye hamwe kugira ngo bashobore kwakira inyigisho zijanye n'ingene botunganya ibyo mu miryango, na cyane cyane mu mugambi w'igihugu wo kugira ngo dushobore guteza imbere igihugu cyacu, kwigira hamwe ingene umukenyezi ashobora kwiteza imbere kugira ngo umuryango utere imbere, igihugu gitere imbere, n'ishengero riteye imbere, kandi umukenyezi abigizemo uruhara n'umwigeme mu gukoresha yiwe maboko mu kugwiza ubutunzi. By'ukuri turabona ko imitima ya benshi iri kirakira, kandi turabona yuko ihangiro twihaye tuko turayishika dushobojwe n'Imana biko biragenda neza cyane. Akamo twotera abandi na cyari cyane twisunze aho igihugu kiri uno munsi mu mbona kazoza yo gutera imbere no kugira igihugu kandi cifashe, kandi tukaraba nibiye tugezemwo turiko turitegurira amatora. Akamo twotera aya ni mashengero nuko kwegeranya abakenyezi n'abigeme kugira ngo babandanye kuba mu bihe byo kuja hamwe, ingene ingo zogira amahoro zotekana, n'ingene ho bakwiteza imbere, bishobora kudufasha gucungera umutekano w'igihugu n'imiryango n'amashengero, kandi bishobora no gutuma amashengero afata urutonde rwiza rw'impwemu y'Imana, maze bigatuma amajambo atandukanye yoshobora gusambura ishengero cyangwa igihugu cyangwa imiryango ashobora guhagarara, kuko baba bari mu mpwemu yo kwigisha ijambo ry'Imana no kuba hamwe no kubaka imiryango n'igihugu n'ishengero ry'Imana. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.